ndashimira umuntu yitwa Iblis Manuel. Iblis bagufashije mu buryo buwo basi connection n'abantu. Iblis cyambwira ati bro reka ndaguza nakana naka ama mu kore fresh kuko yari yamaze kubona nyambari iki ivyo yabonye cyangwa ivyo yaravye cyane avuga ati man cyane sokwe dukore. I don't want to fight with you girl, I just wanna love you more forever. Indoto zo gusaza nawe zibuku kuri yeah complete me. Mutima wawe uterera mu wanje. You are my medicine. Umura nuzarira turi kumwe yeah. Mugagusa ikintu kimwe. Je nka Jesu no kubwira ati ngo nosaba kora bonde. Ntumushobora gukora indirimbo n'umustar akaze tuzi nkaho ari kuravuga usangana namwe igeze. Mugago shobora gukora indirimbo y'umupeti akiri mushasha tandi ari mu upcoming mukayifa indirimbo yanyu gashobora kugera kure kamote nivyo n'ivyama byabaye. Hello everybody, what's popping today? I go by the name Extreme there, Momos Comedy Fun Boy. Imbere ya byose nimba uri mushasha kuri BITV banzu get subscribe, hama ugende no kuri Instagram yacu do following, gende kuri TikTok ni BITV, Facebook page naho ni BITV, hose ni BITV kandi hose tuba duhari. Imbere ya byose ndabibutse rero ko dufise service zitandukanye harimo photography na videography, aho hose turabaha quality nziza. So ndi ngase manager nyamba ndi kumwe n'umutumire twa Lifax ariko gutamo indirimbo yise Vanilla niyo twaje kuvugana ko reka ndamuramutse n'abaramutse hama tubandanye. Bro what's up? Yeah, ndashima man. Konzo BITV. Yeah, nashukuru anasawari bazameze bon. Yeah, twebwe turashima man. Ngo ani sawa kabisa. Yeah, ameze neza. Ndashima kabisa. Nawe nyine ko yeah man. By the way. Yeah, merci sana man. Yeah. So Konzo BITV muramubona umurimvyi ni Lifax yabaramukije afise indirimbo shasha niyo tugomba tuvugane ko imbere yuko tujya mu bindi bintu. Yeah. Vanilla. Kweriki Vanilla? Yeah, Vanilla indirimbo. Umva kandi Vanilla ni izina ry'umuntu. Yeah. Niyo mpamvu nayise Vanilla. Okay. Wari nimvye uvuga uti Vanilla, reka nkwite Vanilla. Vanilla be. Reka nkwite Vanilla be. Yeah. Bo, je nkuko nayiririmbye. Nayiririmbye nyene mvuga ati kubera nzi yuko hari aho kuvuga ngo ndabizi ikintu ngaho ushatse. Shaka kuvuga. Sinari bwahenze. Naco banze ubwiye twe. Je Vanilla. Je navuze ati ambo none ko mpara numva abandi basohora indirimbo zitwa z'abantu iki nko kwaza wumva ngo Linda cinga ngo Maria Rosa cingwe ba Blenda ibintu nyene nk'ivyo nyene amazina Mona Lisa ndavuga ati ndeka nanje nkubite ncara ahantu nandika karirimbo kitwa Vanilla. Tugiye kuraba umuntu aririmvye Mona Lisa. Mona Lisa umukunzi we Mona Lisa aba yafatiye ku mateka ya Mona Lisa. Sivyo nawe ucuvuga ati Vanilla reka mwite Vanilla bivuze ko Vanilla arafise yandi mateka twigwe tutoba tuzi. Mbega naye mateka ya Vanilla washatse kuba ujya mu mukunzi wawe ko nta mukunzi. Yego base mvuga muri iryo idea navuga ati je nashobora gukora idea imeze nkuko nuko nawe ushobora kuvuga ati wewe nyene ashobora kuvuga ati okay reka nani nandike kwera wumvise ntunze nyama idea mu mutwari karanza ari menshi reka mfata karirimbo ndakandike nicare mbe pose hama nje muri studio nawe kai kuba ta mpamvu uyisohoye ko kabera nyene uvuga ati reka ndagikora igikorwa ndacibikeko. Yeah, indirimbo ni Vanilla. Imbere ya byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel yiwe. Yeah, ni Lifax official. Lifax official. Ndamurabe iyo ndirimbo yo ma acagira katugira akantu kakakapera kuri iyo ndirimbo kubera yuko je muririmbye sinakiriye umushikiranga nakiri muririmbye naze turirimbira ama mwumvirize kwanza uburyo yifise. Yeah. Hama muce mugenda kuyiraba ari mwagize n'umuno. Let's go bro. Yo. You deserve to be my queen. Mara yikundeberera on my way. Je nawe baby tuzo kugera far away. Oh na 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 yeah. I don't want to fight with you girl, I just wanna love you more forever. Indoto zo gusaza nawe zibuku kuri yeah complete me.
mutima wawe uterera mu wanje you are my medicine umura ntuzarira turi kumwe yo what's up reka nkwite vanilla yo nawe wakuruta utuma ngira feeling izo feelings oh na vanilla be leka nkwite vanilla be vanilla be leka nkwite vanilla be vanilla yo indirimbo mayumvise ni vanilla ari abantu baba batakuzi mbere ko tubanza urashobora kubabwira ku zindi mbuga nyene buce bagutora zoroshe okay je yaba Instagram yaba Facebook yaba YouTube kuko sindakora izindi mbuga muga gusizo ziba zira hose ni Lufax official official nuko muravyumva ubu tuvugana indirimbo ifise audio ifise na video indirimbo ifise amasanamu meza kandi indirimbo biraboneka ko irimo uburyo bwinshi aba kuri kote ya audio cyangwa kuri kote ya video muri kano kanya Lufax bimeze gute gusora indirimbo irimo uburyo nka buke mbo jewe ndi muri management ndi muri management yitwa up to level rero kuko twebwe dukorana tuvuga ati kino kintu ni ngombwa gisohoke kimeze neza kuko jewe shake tuwamo nigeza gusohora indirimbo kandi biri kumwe na video ndagomba kumenya Lufax yagiye muri up to level ryari byagenze gute ugira uhure n'abanyeneyo hamutangure gukora tubwiye ko muri 3 mois utegeze gusohora indirimbo jewe uko byatanguye by'umuziki rero nyene kuko uhera mu bwana bw'iwanje nama fise spirit yo kuririmba ko umuririmbyi kandi umuririmbyi abifata nk'akazi bo jewe ndavuga ati okay jewe ukuntu byagenze mani inkuru ndende mani sinashaka ko ni ibintu nyene bigenda birabomboranya ubwende kubitari hari mbwa munyuma birashika hano ninjira muri label mbwa gusa ndashimira umuntu yitwa Iblis Manuel niwe yatumye basi niyo fondation yiwanje niyo yavuyiwe ego ko Iblis bagufashije mu buryo buwo basi connection n'abantu kubera je bwa mbere nari sanzwe ndi mu yindi management gusa management sinari bwagire ntuzenye basi ntibari bwansinyishe contrat nkuko nyene ama bishira chunda bigenda biracumbagira ama cha ndavuga ati none gasha ukiniki we Iblis cyambye ati bro reka ndaguza naka ama mukore fresh kuko yari yamaze kubona nyamba ari iki ivyo yabonye cyangwa ivyo yaravye cyane avuga ati man je nasokwe dukore muri management iraganira n'umuririmbyi kwera iki mwahisemo kuvuga yuko chaque 3 mois mutegerezwa gusora indirimbo twebwe mwihweje iki twebwe umviriza twebwe ntibitugora cyane simuga gusa biratugora ni kawaida kuko umuntu ashiramo uburyo nawe arabizi ibintu by'amavideo uravye nka ziya video kini haragenda uburyo bwishi okay bo twebwe kuko turifitiye ntuzenye yiwacu urumva twifitiye amakamera ibiki byose kirakitu kumva naho hari gihe duvuga ati dushiremo amahera menshi kini kimuga gusa tukavuga ati okay ko dufise ibyacu reka twongere ko make kugira dushobore gukora ibintu bimeze neza ariko ntiwanyishuye neza aho nashaka umusora indirimbo kirakomeza 3 sivyo ico cyumviro caje gute caje mubanje kwihweza iki kugira muvuga ati ku mezi 3 ategeze gusara indirimbo kuko ari abaririmbyi n'igihe arahera n'amezi ane atarasora indirimbo mane yo umwaka wose bashaka gushika urumva uko bimeze umva cyambere urumva muri contrat birimo muri contrat birimo mujiki noshobora kuvuga ko twisunga bwa kuntu nyine dushaka kuguma tubatire n'abafana tutazima avuga ati none VP urabizi naho abafana ukuntu bameze umara amezi 3 ngo none kwanza urabona nk'ubu nasohoye ivanira mu kwezi mambe mu hagati mu kwezi yamaze gusohoka udute mu mikindi gishaje urumva
isaba yuko wowe ukoresha igihe kandi urumva nawe yuko haba hari kontra urumva n'ibyo biba bikenewe yuko bakurikiza amategeko kubera twe ukuntu biba bimeze turi nka famille man twebwe nyimba urabizi hari go sometimes usanga hari igihe bigenda biragorana bivanye urabizi ibintu byose yuko hari ubugemani mugaha gusa turaraba ko tukumvikana tukavuga ati okay nyimba bimeze uko tukine iki tukabicanga canga tukaraba yuko wava mu kintu ku buryo bwaho umuntu tegeza gukorera ku mwanya in fact nje hanze y'indirimo gatoya ubu mu Burundi canke mu bindi bihugu usanga bariko barakora umuziki winjiza inoti sana gasanga barinje barafise amamodoka amazu mbega nka Halifax ubona izo bintu bishikira ryari uri kurayongera ibikorwa byawe biriko biragenda bo kubyifuza ndavyifuza ariko gusa kimwe mushobora kuvuga ngo ni ryari nkuba hari ikintu ushika hanze nkaca ndabironka ukabusanga nyene wasanga dufate nk'ahantu dufate nka management wanje ikize nk'akantu je tani ibyo nzi wasanga bimbaye ko iki niki nyene umuntu man ibintu byose bizanye ne pas de surprise yo kuvuga ngo bawabipanze mbwa gusa urapamba je ikintu je mvuga ati no gukora gukora cyo niyo basi nyereka yuko muri kazoza kiwanje basi ifise ntuzenye zo mfise ntuzenye hano mvuga ati hazo hameze neza sinzi uko mu nteguro za management yawe urimo harimo ibintu by'amakolabo ndakunda kubaza iki kibazo kenshi kubera ubu ibintu bigezweho n'amakolabo urumva ni ibintu bigezweho n'amakolabo aho usanga ngo bariko ngo naka nkuriyemo amajwi mu ndirimbo yanje zo ni bigezweho man nawe muri imvye bifuza gukorana nawe mu Burundi biza renda kubwira je mu Burundi basi mu Burundi vraiment hari ingabirano nyinshi je mpandabira impamvu urazi jewe ntakunda kuvuga ati ngo nokorana nande kuko jewe ego hari abantu cyusanga bari hejuru cyane mugaga gusashaka gusanga nk'umwana kumva man talent man atana nasora n'indirimbo bro urumva buya kuvuga ati gukora korabo ntabuje bushatse kuvuga ati okay abantu bamukurikirana abari bo ndondera urumva mugaga gusa wewe ndumva ikintu washatse kuvuga ati nk'umuntu nyene uvuga nyene prefer ba muntu nyene ari kugwego gwe umva nyene yuko ukunda n'ukuntu yaririmba cyangwa arashobora kuba ari umuntu ukunda ugasabe collab ashobora kuba ari umuririmbyi ukunda mugabo abantu musabe collab byo urumva mugaga gusa ikintu kimwe ngo ndakubwiye collab yego collab ni nziza okay kandi collab ni byiza cyane kandi cyane mugaga gusa ikintu kimwe je nka Jesu no kubwira ati ngo no saba korabonde je nka bose bikonze no kuko mba nkene je ni nkuko basi dufate nku nawe ndabizi arafise nk'akantu ka esprit ko kuririmba je bazikomo ego ndaririmba sawa uraririmba naye ni nkuko no mfura kugubwira ati bro ngo shatwe ikorere kuraba ambwa ati twinje none nk'ubu dukoze ikintu gikaze none umva kwidushoboye kugera kure yuko natwe haba ari ikintu mugaye niyo nshaka ni nayo nshatse kuvuga ati burya umustar ugiye uvuga ati ngo shaka gukorana korabo urumva biba shaka guteranya n'abantu mugaye gusa je nkweri uko je impona ngo ndabwira yego hari y'abastar bakiri bashasha hari abastar batumenyereye cyane mugaye ikintu kimwe ngo ndabwira je nka je ku bwanje wariwe wese tokorana wariwe wese urumva kuko sinovuga no ucikorana n'umuntu uwo muntu ntazwiwe nashima natangura no kuririmba ubwo wumvise ngene aririmba burabikunze muciye mukorana management yawe yarisha amahero gisanga kijye ikokwa kigumye nganye kandi wari ukorana collab n'umustar nimba ari Kiriko nimba ari D1 hamwe ukarabiga kigera kuri kabagaruriza ry'amahera numva ko buhombeje management ndabunda kukubwira urabona ujya mukira gukora none ntumushobora gukora indirimbo n'umustar akaze tuzi nkaho wari kuravuga usangana na hamwe igeze mugago ushobora gukora indirimbo y'umupeti akiri mushasha tani ari mu upcoming indirimbo yanyu kashobora kugera kure kamote nivyo ntivyama byabaye biraba rero niyo mpamvu bagake bibagake urumva rero ni handi naho uvuga ati nshingo nto rubona za korabo dufate haro nkorabo nabonye ryari yabaye baje baruga baje ba Clean Band n'abandi benshi nyene iyo ndirimbo genda uraye kuri YouTube urumva imaze imisi 5
iri mu matru wasanka rero wumva cawe imagine rero nk'indirimbo nk'iyo kandi avuga ati je ino ndirimbo ndayishyize mu maririmbyi bakazi kugira izobe muzeyi hit mugabo usanga nyene birase umva rero je nakubwira ati wari we wese mukorana bikunze ya bakunzi ba BITV ndi kumwe na Lifax ndabutse ko afise indirimbo shashi yitwa Vanilla arafise n'izindi ndirimbo ziri imbere ya Vanilla zatangiye gusohoka imbere ya Vanilla mbega Vanilla yo bigize indirimbo akanga uri muri up to level indirimbo ya gatanu rero umaze umwanya muri up to level je maze sindakweza na demo mu ndezo rero murakora cyane mitara donc murakora cyane congratulations na management maki abishoboye uratse ko haje ama label mesh management menshi mugabo bigenda birayumba ibyo biba ko abantu benshi ngaha abakobwa na video ijya video kamani video mani ibirenze donc kuvuga ko abaririmbyi benshi barinze basaba barondera management babashaka kwikora ama video je ndavuga naho bari mu star asanzwe basikira mugo na management birabagora gukora video rigasi bose ngo kiniki hariho bikunda nini byihuta mbwa gusa haramanza kuba kantu nyine kiniki kavuga ati video kuko irazimvye sana mani kandi ubuhorere n'ibintu byo ngaha muri Bujumbura je usanga ari bisu Lifax ndagomba kubaza akabazo gatoyi abaririmbyi abantu benshi baravuga ngo nabavayo abantu bashaka kuvuga ngo ntaco bazimarira cyangwa ngo ntaco bazovamo ivyo duhora tuzumva kenshi ugasanga n'umuvyeyi ari kugushigikira kugutera intege ariko arakubwira ngo ugiye kuba ngo muvayo nagomba numve ikintu kimwe nk'ubu niki kintu wovuga ati jewe singomba ku mwana wanje akwazomera nk'uko ningeso yo bavuga ati jewe kwere ha mwana wanje singomba ko kuri bibiri je ikintu cyambere je novuga burya indero nico kintu cyambere muta ngomera kubwira nk'ubwo wewe ni washobora kugenda mu kintu atandera ugira ni ngombwa nyine abantu bakubona ikivuye ndabesha none kamo rero ikintu cyose wewe ukigiyemo yaba yaba akazi kariho kose atandera ugira ni ngombwa bategerezwa nyine bategereza gukubwira ibyo nyine bari kuravuga ngo ikivayo ikibiki byapfuye nabi kinenge burya rero niyo mpamvu wumva je nkuko yego muri music bakwita hari abafana guca intege hari abagirane hari abazi bagutuka kandi baramaze guca intege wewe man none ngeze ngaha norera gucibwa n'intege mbwa gusa ibyo Jese ndabiraba kandi si nkuko wowe ushatse no kumbwira ikiniki ukagirane sindavyitaho je ndavuga ati target ni yayindi mu progress namaka rero je niyo mpamvu nkene ivyo ikiniki ndavyitaho ngira reka dekana yemeje kubaza niki kintu wowe ukora basivuga ko nkawe wumva nyine kikubuza amahoro gusa hari ibiri nyine nk'ingeso wumva bigoye guheba mugabo ukumva nyine kwikubabaza uvuga ati je ikintu shaka ku mwana wanje azokibamo cyane azogikora ingeso jewe nkora ingeso basi nk'ikintu basuvuga ati je ikintu shaka ku mwana wanje kizomubako wewe cyo bacara kubayeko jewe nk'ikintu basi uvuga no kwifuriza umwana wanje gukora kugira mu buzima basi azomere neza bivuze ko umwana wazo muri rivye canke azobiki sinzi icazoba mu yego nuzi icazoba urazi ko hari abavyeyi usanga sinzi icazoba ugasanga umwana akivuka gusa gitariri ngaho umwana akazokura wora gitari jewe muvyeyi wanje yavuga ati ewana uzoheza imanite direct no mu gisirikare none ubu naragiye urumva rero nk'ubu naje sinoshobora kuvuga ivyo umwana wanje azoba erega rero abavyeyi usanga cyangwa ugasanga umwana apfuye kuvuka baro ya football cyangwa basket ngaho umwana akakura yibona nikuvuga ko ico byenga cahitana yamba gusa si kuri bose si kuri bose kandi ikintu kimwe ibyo uri kurabikoresha kubikorera umwana we wawe ngo bufise uburyo ku buryo bwaho guhera mu bwana bwiwe kumukurikirana kira kintu rega sha umwana aba uzomushira mu byo ushaka ataronka ibya nkenerwa byose sereka twigarukire mu muziki na Vanilla irasohotse mbega inyuma Vanilla naho ntitwitegeke kabisa ibintu bimeze neza n'amakuru agomba Vanilla imeze neza
bimeze neza bimeze neza na je kintu ushobora kuvuga inyuma ya Vanilla muko jewe kabisa je nta muziki kabisa yego sinovuga ngo nosha nkora imiziki ngo iryoshe kurusha abandi ubwabo kagenda bize ku rwego rw'iwanje nzokora myiza barashobora gukora urega umuziki ugasanga wowe ni wenyine uri gukora imiziki iryoshe gusa oya mugabo gusa ashaka kuyikora wewe ugashobora kuyikunda kandi bavuga ati yewe ujya ngo tipe kwera ndakunda ukuntu aririmba ndakunda ukuntu aririmba usanga wowe ngombe sohore ni kuryoheye mugugo usanga wa wundi wewe wa wundi yanka imwe yambe nk'ivanira usanga arakunze ijya ibyo byo by'amabya asante sana bakunze wa BTV ndi kumwe na Lifax turiko turarangiza afise indirimbo shasha ndabibukije kandi nta kintu cyo tuma mutaraba irya indirimbo iraryoshe yitwa Vanilla kuri YouTube channel yiwe ni Lifax official ucuyibona indirimbo Vanilla cubona n'indirimbo nka za Surrender No Stress ari kumwe na gitumiza warande konye No Stress turi kumwe na Biko muri management ni up to level ya nari kuko za Biko mugabo DJ aya moya kaje muri zomuhamagara basi zomuhamagara ni adutamu nzoba ndi maso nzoba ndi ko ndabona ngiri mugabo rero ngarutse gato wiko kuvya Biko wamenga ni wasorera cyane kurusha Biko nasoye cyane wewe menga ni wasorera cyane kwe kurusha Biko wewe baragusorera cyane kurusha Biko je kwenda kora sana na Biko bro nakora sana nawe narakora cyane ni je ngunda kubona indirimbo ziba je urumva jewe kuno bimeze hari je wewe usanga Biko bra kontra yiwanje atari cyo kimene ya abidas urumva rero niyo mpamvu je urumva ebana bisaba yuko ko bro ryarazwe man jewe rero ndacyafise rero kuva hasi gusa reka atari karasohora zoca gira chazimanga sinzi rero bivana nawe management change bivana nawe so bakuzo BTV nari kumwe na Lifax I was hosting as you already know indirimbo ni Vanilla TV ni BTV mugende mubande mudusubscribinga mumfashe Lifax indirimbo ziwe zigende ziduga nawe aronke nk'amashow amakose abo mustar n'abandi chorera ico akubita amahit ndiri mu kurikirana indirimbo mu supporting akubita amahit atagura kuzaraboneka ariko ari mu concert tugenda kumusarira oya vraiment chonze chocho Imana ifashije kabisa je ndifuza hasi kubona umuziki wacu utera imbere man onga mu Burundi biriko biraza nubwo hakirimo ubu oya hari abantu nyene hari abantu baguma bashiramwe ibintu bashiramwe magara bashaka guma irashaka kuvamo ntujya ntuze ijya bafunga mbere nitwa bariko bakaca bashaka kuguma bongeza muri kiravamwo bakaca basanga bajya rero bajye abantu bajya kandi babazi oya ntabonzi mugaga gusa bari oya ntabonzi gusa bariho no babonye ubibona gute n'utari oya bariho man babona man hari abantu basi man burya umuziki uragoye sana man wendi bazo horo bibona horo bibona umuziki uragoye kugira umubone kwanza ugafata kanya wowe urazi challenge ziba ziri mu muziki kwanza kugira indirimbo ubone irasohotse byonyene so umuntu ariko arasubiza yo ndaraba nkacavuga ati vraiment Lifax akajambo kanyuma mu gusezera wobwira bari kudukurikirana abantu novuga noshimira abantu bashoboye kudukurikirana kino kiganiro bo kino batumira cyane mudushigikire cyane mugende kuri channel yanje ya YouTube nitwa Lifax official Facebook nuko na Instagram okay TikTok sindayiguruza weriki TikTok oya ari impamvu ntarabijya kuko nshaka kugira ziya zose nzobigire rimwe ziya za Spotify kiniki nabashimira cyane rero kubana mwashoboye kudukurikirana kuri no TV BITV okay sasa nabone mugume mubakurikirana mu sharing aheshi kugira nabone
baduze muzenye baduze ba subscribe abaye baraba katwe gura no kudushigikira impano yeah man je ndabikunda sana impano zigende before yuko mukunda barya abantu nyene mubona yuko bariko bariza kuko nibo ka Burundi bwejo numva rero bisaba rero mudushigikire n'ubutaha mumbwira ati bana bro turawukeneye karibu ibintu byinshi naye nzogatiye namubwira ati nanje kweri niho nzoba ndi kweri in the house Nilifax mwamumvise turabakunda cyane ciao ciao yo